Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni mbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru abayatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 9 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Niba utarakanda kuri subscribe bikore rwose, wibuke gukanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Muri aya makuru yacu turababwira ko ibintu vyayangaye mu gihugu cy'u Burundi. Kudeta yanutse mu gihugu cy'u Burundi. Kudeta yamose. General Kirapanze akuriye abajejwe umutekano wa General Neva yamaze gutabwa mu mvuto. Hari abandi ba generali nabo bafungishijwe ijisho bikekwa ko bari mu mugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa General Ndayishimiye. Ubungubu ubwoba ni bwose mu butegetsi bwa Gitega. General Kirapanze yamaze gutabwa mu mvuto ndetse biravugwa yuko afite umugambi wo gutembagaza intwaro ya General Ndayishimiye. Iby'iyi kudeta ndetse n'ifungwa rya General Kirapanze turabigaruka ko mu buryo burambuye muri aya makuru. Muri aya makuru kandi turaza kugaruka ku buhanuzi bukomeye cyane buvugishwa ku magara ya General Ndayishimiye. Hari abapasiteri bakomeye cyane bo mu gihugu cya Kenya ndetse nabo mu gihugu cya Zambia bamaze iminsi bavuga yuko General Neva ashobora gupfa nk'uko umuhisi Petero Nkurunziza yapfuye. Aba bapasiteri barazwi cyane mu gihugu cya Kenya ndetse harimo uzwi cyane wo mu gihugu cya Zimbabwe Ndorovu, nawe wamaze guhanura yuko General Ndayishimiye ashobora gupfa mbere yuko umwaka wa 2025 urangira, kandi ngo azapfa nk'uko umuhisi Petero Nkurunziza yapfuye. Aba bapasiteri rero bagasaba abanyagihugu b'u Burundi gupfukama bagasengera General Neva, naho ubundi ngo General Neva nawe yabagiye gupfa nk'uko Petero Nkurunziza yitabye Imana. Ibi nabyo turaza kubigaruka ko idonido muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Urugamba rurakomeye kuko M23 ikomeje kurasana n'abasirikare b'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko abasirikare b'u Burundi barenga 27 baba bitabye Imana mu mirwano ikomeye yabereye mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Ubutegetsi bwa Gitega bukomeje gukora ibishoboka byose ngo burebe yuko bwarwana kuri uyu mujyi wa Uvira. Gusa ibitero bikomeye bikomeje kwibasira aka gace ka Uvira ndetse abarwanyi ba M23 bamaze gufunga umuhanda wa Kavimvira werekeza muri Uvira. Ibi nabyo turaza kubigaruka ko idonido ndetse tuvugane n'abamenyesha makuru bacu muri kariya gace. Nshuti munywanyi wacu wowe ukurikirana ibiganiro n'amakuru kuri Iyakure TV, niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye rwose ngo ubikore. Nyamuneka ibuka gukanda no kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nk'uko nari mpeze kubibabwira mu mpfunyapfunyo, ubungubu mu gihugu cy'u Burundi ibintu birakomeye, ibintu vyayangaye. Haravugwa kudeta irimo gutegurwa n'abajenerali bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Hari uruntu mu gisirikare cy'u Burundi. Biravugwa yuko abajenerali bamwe bamaze kurambirwa intwaro ya General Neva, ndetse bikavugwa yuko Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo ari we yaba yinyegeje inyuma y'umugambi wo gutembagaza General Neva. Kugeza ubu turiko turavugana ku mugoroba w'igenekerezo rya 9 ukwezi kwa karindwi, amakuru yizewe
Amakuru yizewe 100% yavuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko General Kirapanze yamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'igisirikare cy'u Burundi. Uyu General Kirapanze akuriye umutekano wa General Ndayishimiye, niwe arinda abo twita abajepe, abasirikare bajejwe gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu. General Kirapanze rero yatawe mu mvuto, ndetse amakuru yizewe aremeza yuko akurikiranyweho umugambi wo gutegura coup d'etat. Biravugwa kandi ko General Ildefonse Habarurema akuriye urwego rw'iperereza mu gihugu cy'u Burundi nawe yaba yamaze guhagarikwa mu rugo rwiwe. General Ildefonse Habarurema abasirikare benshi bagaragaye ku nyubako yiwe, ndetse biravugwa yuko acungishijwe ijisho. Urugo rwiwe rwamaze kugotwa n'abasirikare benshi, ndetse amakuru atugeraho aremeza yuko abasirikare bakomeye bashobora kujya gusaka urugo rwa General Ildefonse Habarurema akuriye iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru amwe namwe atugeraho avuye mu masoko yacu yemeza yuko hari ikiganiro gikomeye General Ildefonse Habarurema yaba yaragiranye kuri telefone na General Kirapanze. Iki kiganiro rero ngo cyaba ari intandaro yo gutabwa muri yombi kwa bano ba generali, ngo baba barigumuye bakavuga yuko intwaro ya General Ndayishimiye ari intwaro y'igikenye, ndetse ngo baba barakoresheje ijambo ry'igifaransa bakavuga ko ari vuwayu, bakavuga ko uyu General Neva ari umuntu udashobotse, ndetse ngo hari naho General Ildefonse Habarurema yaba yarakoresheje ijambo bandi ashaka kuvuga umukuru w'igihugu cy'u Burundi amugereranya nk'ibandi. Kugeza ubu rero General Kirapanze we yamaze gutabwa mu mvuto, ndetse amakuru dufite nuko inzego zikomeye z'igisirikare zamaze kujya gusaka inyubako yiwe. Amatelefone yiwe yamaze gufatirwa n'inzego z'igisirikare. Biravugwa yuko amabwiriza yatanzwe na General Ndayishimiye ubwiwe, ndetse General Ndayishimiye akaba arimo gukorana bya hafi n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi ariwe General Prime Niyongabo. Amakuru kandi akemeza yuko uyu General Prime Niyongabo nawe yaba ashaka kwikiza General Ildefonse Habarurema ndetse na General Kirapanze. Bivugwa yuko bafitanye indyane zikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Amakuru kandi atugeraho avuga yuko iyi migambi ya General Kirapanze ndetse na Ildefonse Habarurema yaba yinyegejwe inyuma n'umugabo akomeye mu gihugu cy'u Burundi. Uyu nguyu ni Secretary General w'umugambwe wa CNDD-FDD, nta wundi ni Reveriyano Ndikuriyo. Uyu Reveriyano Ndikuriyo biravugwa yuko ari we mastermind, ngo niwe winyegeje inyuma y'imigambi yose, ngo niwe mucurabwenge w'imigambi igamije gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Amakuru akavuga yuko General Ildefonse Habarurema ndetse na General Kirapanze baba baramaze kwinjira mu mugambi wa Reveriyano Ndikuriyo wo gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva, maze Reveriyano Ndikuriyo agafata ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Bivugwa kandi ko Reveriyano Ndikuriyo arimo gukora ibishoboka byose kugira ngo yigarurire abakomiseri bo muri CNDD-FDD bazamutore nk'umugabo uzaserukira umugambwe wa CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ibingibi bigaragara nk'ibidashoboka kuko General Neva nawe yamaze kwemeza abagumyabanga ba CNDD-FDD ko azongera kwitoza akaronka ikiringo cya kabiri. Kugeza ubu turiko turavugana rero ibintu birakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Uduce turi strategique turarinzwe mu buryo bukomeye. Abasirikare benshi kandi bafite intwaro zikomeye bagaragaye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Umutekano wakajijwe mu buryo bukomeye. Ibifaru bya gisirikare byagaragaye ku kibuga cy'indege, ndetse amakuru yizewe aremeza ko radio na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi RTNB nabyo bicungerewe mu buryo bukomeye.
Abasirikare benshi b'abakomando n'ibifaru bya gisirikare bagaragaye kuri radiyo na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi. Ahandi hantu hacungerewe cyane ni ku biro by'umukuru w'igihugu mu ntara ya Gitega. Amakuru aravuga yuko ku kirimba cy'umukuru w'igihugu kwa Ntare Rushatsi abakomando biyongereye, ndetse inzira zose zerekeza ku kirimba cy'umukuru w'igihugu zikaba zafunzwe n'abajepe. Ibi byose rero bikerekana yuko hari ikintu kidasanzwe kirimo kuba mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yacu aremeza neza ko mu gisirikare cy'u Burundi ubungubu byayangaye. Generali Neva nawe ngo arimo guhamagara abajenerali ubutitsa, arimo arareba abajenerali bose bari kumwe nawe, ndetse arimo gukora ibishoboka byose kugira ngo yigarurire uburongozi bukomeye bw'igisirikare. Muri iri joro ntabwo ibintu byoroshye mu gisagara cya Bujumbura ndetse na Gitega, ndetse amakuru yizewe aravuga yuko hari n'abandi basirikare baza gutabwa mu mvuto bagirizwa umugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Generali Neva. Mu yandi makuru akomeye cyane ni amakuru afatiye ku magara ya Generali Evariste Ndayishimiye. Abavugishwa benshi bamaze iminsi bavuga yuko Imana ibereka yuko Generali Evariste Ndayishimiye yaba agiye gupfa nk'uko umuhisi Petero Nkurunziza yapfuye. Hari umuvugishwa akomeye cyane wo mu gihugu cya Kenya nk'uko murimo kumubona kuri aya masanamu. Arimo kuvuga yuko Imana yamweretse ko Generali Neva agiye kurwara indwara y'umutima ndetse ikamuheza umwuka, ngo azapfa nk'uko umuhisi Petero Nkurunziza yapfuye. Uyu nguyu yabivugaga ku igenekerezo rya 25 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025, ndetse yasabye abakristo bo mu ishengero ryiwe ko bazamura amaboko bagasengera umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari we Generali Evariste Ndayishimiye. Hari abandi bapasitori bakomeye bo muri Zimbabwe nka Ian Ndorovu. Uyu nguyu yavuze yuko Generali Neva ari mu bihe bye bya nyuma, ndetse ko uyu mwaka utazamusiga. Generali Neva abavugishwa bakomeje kuvuga yuko agiye gupfa, ndetse bakavuga yuko ibyo yaba yarakoreye umuhisi Petero Nkurunziza nawe Imana yabigiye kubimwitura. Reka mbibutse ko Abarundi ndetse n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD batarya umunwa, ahubwo bakavuga yuko urupfu rwa Petero Nkurunziza rwaba rwinyegajwe nyuma na Generali Neva. Bamwe bavuga yuko Generali Evariste Ndayishimiye ari we waba waratanze isumu ikomeye cyane yaba yaravanywe mu gihugu cya Serbia maze bakayiha umuhisi Petero Nkurunziza akitaba Imana. Iyi sumu rero yahawe Petero Nkurunziza biravugwa ko Generali Neva nawe yaba agiye kuyihabwa, ndetse ngo abarwanya ubutegetsi bwiwe bakanuye amaso biteguye rwose kumutembagaza kandi bakanamwica. Ubu buvugishwa buvuga yuko Generali Neva agiye gupfa bumaze igihe burimo kurikoroza mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bamwe mu bapasitoru ba hano mu gihugu cy'u Burundi nabo bamaze iminsi bajya kureba Generali Neva mu biro byiwe bakamubwira ko Imana igiye kumuvana ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Hari umuvugishwa witwa Eric Manirambona yagiye kureba Generali Neva mu biro byiwe maze ahita ategeka yuko afungwa. Ubungubu amaze amezi 2 muri gereza, ndetse arimo araborezwa akagufa, ndetse bikavugwa yuko ngo yaba akorana n'abanzi b'igihugu cy'u Burundi. Hari ubundi muvugishwa nawe wagiye kureba Generali Neva. Uyu nguyu yitwa Eric Maniratabara, nawe yarakubiswe n'abajejwe gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Muri iyi minsi abavugishwa benshi barimo gutuma kuri Ndayishimiye bakamubwira ko intwaro yiwe igiye gushyirwaho iherezo kandi yuko agiye gupfa. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kutugeraho nuko ibintu byayangaye mu mujyi wa Uvira. Abarundi barimo kurasana n'abarwanyi ba M23. Inkuru mbi cyane yamaze gusesekara mu gihugu cy'u Burundi.
Hari amakuru avuga yuko abasirikare barenga 27 b'igisirikare cy'u Burundi baba baguye mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Amakuru arimo kongeraho aravuga yuko kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 9 habaye ukurasana gukomeye hagati y'abarwanyi ba M23 ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Uku kurasana gukomeye kwabereye mu misozi ikikije umujyi wa Uvira. Hari n'amakuru kandi avuga yuko abarwanyi ba M23 baba bamaze kuzana ubwato bw'intambara mu kiyaga cya Tanganyika. Ni nyuma yaho aba barwanyi bigaruriye agace ka Kavimvira. Amakuru rero akemeza yuko intambara yo mu mazi abarwanyi ba M23 nabo bashaka kuyigenzura ndetse bakaburizamo uburyo ubwo ari bwo bwose bwo gutanga ramforu ku basirikare b'u Burundi. Iyi ramforu ikaba yaturuka mu gihugu cy'u Burundi. Ubungubu rero M23 biravugwa yuko yamaze kuburizamo uburyo ubwo ari bwo bwose bwo gutanga ramforu ku basirikare b'u Burundi bari muri Uvira. Ibintu ntabwo byoroshye rero. Ibingibi kandi bibaye nyuma yago M23 mu ijoro ryakeye yarashe ububiko bw'abasirikare ba FARDC. Intwaro nyinshi zangiritse ndetse amakamyo abiri y'igisirikare cya Kongo yahiye mu buryo bukomeye.